Kaze makuru ya Romanda yo kuri rigenekerezo ya 21 Gitugutu mu 2024. Uyu munsi uhuriranye no kwibuka imyaka 31 iheze umukuru w'igihugu Mandat agandaguwe. Abatari bake baranegura ingene ibirori vyo kwibuka icungu ya demokrasi vyatunganijwe i Bujumbura. Yumvikana neza rero ko iryo himbazwa ritafashe intumbero y'iragigandadaye y'ivyumviro ndende yarafise byo kwegeranya abantu. Abanyepolitike bamwe babona ko amatora yamaze kwibwa ataratangura. Urongoye umugambwe APDR aheruka kugaragaza amakenga yiwe mu nama yatunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe amatora seni. Amatora no kwete waje muri 2026 biruma umwana zo kugira mugambo wanje mu kwa gatatu nje ukurikeza mu tozi. Kuri uyu wa 21 Gitugutu mu 2024 Uburundi bwibutse imyaka 31 irangiye umukuru w'igihugu Mandat agandaguwe. Ingene ibirori bijanye n'uwo munsi vyatunganijwe ntivyari bisanzwe kuko benshi mu bavyitavye bavuga ko vyaranzwe n'akajagari. Leos Ngendakumana inaribonye mu mugambwe Frodebo avuga ko ari ryambere abonye ibirori vyo kwibuka icungo ya demokrasi bitunganijwe mu kajagari. Abarundi twese mu budasa bwacu twiriwe duhimbaza imyaka 31 iheze umuhisi Perezida Mandat umukuru wa mbere w'igihugu cy'u Burundi yitorewe n'abanyagihugu bagandaguwe n'abazi ba demokarasi. Muri iyo myaka 30 iheze rero twamye duhimbaza uwo munsi mukuru, ariko ibyabaye no munsi kwigenekezo rya 21 Gitugutu umwaka wa 2024 kugeza izi saha ntakubeshe nta muntu numwe arabitegera kiretse ababiteguye nyene. Muri iyo myaka 30 iheze hasigaye nk'imisi 3 byagoranye ibiri kugira duhimbaze uwo munsi mukuru. Byahora bicishwa ku nsamirizi y'u Burundi eka mbe no kuyandi maradiyo n'imenyesha makuru ingene ibirori by'uwo munsi bitegekanijwe, imisa kuntatemwa, ingene ijambo ryandadaye rizumbirizwa, ingene amashurwa azoshigwako bikama bitomoye biri ku murongo bimeze neza, nta ngorane nimwe ari bwigeri haba. Ariko uno munsi ntivyigeze bishikirizwa ngo abarundi tumenye ingene biteguwe, ingene bitunganijwe. Ejo ku mugoroba niho twatangura kumva banuganuga yuko byahindutse, mugabo ntitumenye neza ingene byahindutse. Ingorane rero yaciye haba ya mbere ni imisa kwitaba imisa. Kuri urwo rupapuro rw'integuro y'ivyo birori by'uno munsi batangurira hose, haba ku ntatemwa batangurira ku muhuza wo bita ombudsman, gaheza ku mukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe. Mu misa batangurira kuri ombudsman bagaheza ku mukuru w'igihugu. Nta namwe byaboneka ko abandi baza kwitaba iyo misa canke bagenda ku ntatemwa. Ari ingorane ya mbere kuja mu misa. Tugenda gute? Baremera ko twinjira, ntibemera ko twinjira. Abantu bavuga bati reka duve kugenda, nibadusubiza inyuma turasubira inyuma. Abavyiyumviriye uko bagiye mu misa, abatavyiyumviriye uko ntibaje mu misa, ntibitavye misa. Yaciye yitabwa n'abantu bategetsi gusa. Ingorane ya kabiri yahabaye ni kuza gushira ku ingori z'amashuri. N'ubu turumva ko hariho abatari bake, harimo mbere n'abegereye munsi Perezida Mandat bo batashize ko izo ngori z'amashuri uko byagenze. Jewe hose nagiye ku ntatemwa imisi iheze nta bariho bafasha uko byahora bigenda, karakajagari kadasanzwe. Abantu bagakoma induru bati none twicara he, duhagarara he, amashurwa apiswe nande, yandikwa nande, karakajagari byose nta nakimwe cyari gitegekanijwe. Mugabo twagiye gusoma neza kuri urwo rupapuro hari handitse ko ibirori biherera kwishengero imisi iheze, kuko umukuru w'igihugu yari yashize kwishurwe mu gitondo ngo mu masaha 2:00 ngira kwizina y'abarundi bose. Wumva uko siko byahora. Leos Ngendakumana avuga mbere ko hari haranugwanugwa ko leta igiye gufuta imisi mikuru yo kwibuka icungu zibiri, Rudoviko Rwagasore icungu yo kwikukira hamwe na Mandat icungu ya demokrasi. Nta siguro rero iraboneka, ariko ivyo bintu byababaje benshi kubona uwo munsi tuhimbaza mu migwi ibiri. Umugwi witwa ko wegamiye leta, ni kuvuga umukuru w'igihugu, umukuru w'inamashinga amateka, umukuru w'inamankenguza amateka, icegera c'umukuru w'igihugu na ombudsman, ngira n'abashikiranganje, ngira n'abandi babegereye izo nzego, kuko nta muntu yagiye ngo amenye ibyabaye. N'abanyagihugu rero bandi bamwe bageze mu gitondo, abandi bagira inyuma y'imisi mu masaha 5. Yumvikana neza rero ko
iryo himbazwa litafashe intumbero y'iragi rya Ndadaye y'ivyumviro Ndadaye yari afise byo kwegeranya abantu bose kaja hamwe, biba vyiza biba bibi bakabibanamwo bose bafatanye mu nda, aho ibintu bikorerwa mu muco ntihagire ibintu bikorerwa mu rufuri. Urumva iryo rage ntiryubahirijwe kuko twacitsemo kubiri, abegereye leta n'abanyagihugu. Rero byatubabaje kuko ntivyumvikana ko umunsi mukuru wo kwibuka umuhisi President Melchior Ndadaye uhimbazwa uko vyumvikana. Rero abatari bake bavuze bati iyi ni inzira yo kuzimanganya uyu munsi mukuru, ati mbere no kuri gwa gasore byo byagenze uko. Umva rero hashobora kuba hari impamvu murondera abantu begereye leta canke begereye umugambi uri ku butegetsi mukabaza iyo mpamvu iyo ariyo n'ikigamije. Ariko nkamwe bagomba kuzimanganya iyo minsi mikuru, umunsi wo kwibuka igihe twikukira n'umunsi hasi na intwaro ya demokrasi mu Burundi, twuba turiko duca mu nzira mbi, twuba turiko duca mu nzira idashika, twuba turiko duca kubiri nako karangamutima ko kwikukira nako karangamutima k'intwaro ya demokrasi bitwumva neza iyo twatwo turagenda. Nico gituma twobasamwe bamenyesha makuru mukegera ubwo butegetsi, mugambo uri ku butegetsi canke ababwegereye mukababaza neza kugira natwe tubonerweho twumva intumbero y'iyo ngingo yafashwe, tumenye ko izobandanya, tumenye ko kwari kugerageza, tumenye ko yobara amakosa yahabaye kugira natwe tumenye ingene tuvyifatamo. Ukuri niko byagenze kuko nabivuze, byatangaje benshi, byababaje benshi, turakeneye insiguro yabyo kandi twizere ko izoboneka. Kubijanye n'umunsi wo kwibuka icungu y'ukwikukira, umuganwa Ile-de-France aserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi avuga ko uwo mwaka utatunganijwe nk'uko vyahora. Mu rwandiko rwo kuri uwa 20 Gitugutu, Ile-de-France Rugema avuga ko umurundi wese harimwo abategetsi bategerezwa gutegera ko uwo munsi ari kandi uzokwama ari ntibagiranwa mu kwibuka no kugendera ku butwari bw'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'ivyo yashira imbere, na cane cane umwe mu Barundi banyotewe amahoro. Twari babwiye mu ncamake abanyepolitike bamwe babona ko amatora yimirije ari nk'inamico y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu nama yatunganijwe n'umugwi ujejwe amatora kuri uwa 15 Gitugutu, uwurongoye umugambwe APDR avuga ko aravye uko ikirangamisi gitunganijwe amatora yamaze kwibwa kera. Gabriel Banzawitonde ngo ntategera ingene intonde z'abitoza zisabwa na seni mu kwezi kwa12 muri uwo mwaka wa 2024, hanyuma amatora akaba inyuma y'amezi 6. Jewe mbabaje gato udobaka amatora yaheze nzoba yiheze kazi. Tushakundira ko amatora azoba yashinga amateka akazoba itarike 9 z'ukwa gatanu, amadosi twatanga mu kwa 12. Mugabo senateri amatora akazoba mu kwa 6, amadosi twatanga mu kwa 5. Uwo muntu azogira kampu umuntu wanje kugira ngo amwanje mu kwa 2 azoje gukora iki? Reka bari kuye mu isoko biraheze. Nani none mu kwa 12 umuntu wanje kugira ngo 3 mugabo azoje kuja kutora. C'est fini. C'est fini amatora yahejeje. C'est fini. C'est fini president yahejeje. Uko reka amatora yahejeje naswawe. Ishaka ngo nyine ntabwo njone mu kwa 12 n'ibizoni kandi amatora no kwete wacu n'ibizoni. Rero umwana cyo kugira mugambo wanje mu kwa 3 azoje gukora kaza kutora. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Kandi kubana politike bari bitanye no kwa 12 kumatora no kwete kwa 5 umwana cyo kugira mu kwa 4 azoje gukora umugambi kamanye no gukora iki. Wari bote nateza bagende dekaraje y'ukwezi kumwe. Mugabo je bakoze ku dekaraje ya migatari atanda. C'est possible. C'est possible. Ngene cyangwa badosi kwa 4 cyangwa 3 sino wetu uzoba kama tora maya hejeje azobiterejo. Ababure ko bashimye manje byo kubaswe. Imigambo se nzo kwitunganije. Ko dukeneye amani no kwito. Idekaraje ya migatari. Quel film. Muito Gitugutu. Karinje mais do mito. Não pode me naquele nós. Até não pode correto. Uma não pode agora que vai de política. Urongo
urongoye umugwi w'igihugu ujejwe amatora Prosper Ntahogwamiye yaciye amwishura ko abanywanyi atararonka atobitega amatora yegereje. Banza witonde APDR uyu munsi sinzi wamushavuje ehora umuntu atekanye umunsi yaje yahungabanye sinzi wamuhungabanye n'umure umunsi numvise umuntu yagushavuje turaza kumusabira ishavure rigabanuka. Iyi kalendri ahubwo nagira ndakubwire nitwe twasavye kera ahora ari iminsi 90 sinuvuga ituma mutokomera amashi inzego z'igihugu zongereje iminsi. Honorable Pome turi kumaraza amatelefone ya Ronse kugira ngo ijya nginga ahubwo yemegwe. Yangingo yemewe biciye kure abadepite n'abakenguza amateka barabizi. En fait ari kintu mwe mutaramenya. Urabona umukuru w'igihugu amaze gukonvoka les électeurs. Niho 1 umenya abarundi biyandikishije uko bangana. 2 niho umenya imigambwe n'abakandida bazoja muri competition. 3 niho umenya les insignes bazokoresha. None wogira bulletin commande ya bulletin de vote gute. Tufatana ba barundi bacu n'ama imprimer yose muzi. Ahubwo dufise impungenge ubwo mu mezi 3 bazobaje kubikora. Ahubwo ico kibazo ndakibatoye twese turabarundi tugifashanye sitase ni gusa. Du projeta yuko azo kwitoza miliyoni 6. Ufashe rero guproduiza les bulletins de vote zabo. Dufate ko imigambwe mwese muzogira competition. Imana ibikore. Muri migambwe 36 ego 36 nimba tayindi zovuka mu izovuka mu nyuma nirimwe izotora hanyuma barakoze kuza baragabanya. Fata imigambwe 36 fata ma insigne 36 inkona ubwato rusake murabona jya ma insigne yose izindi sinye niza igitoke ni byinshi ugire commande na za mapuro na yama couleur sivyo ndabona muri finance niba muhiso bakubwira ngo nitugira amadovize niba mubwira ngo ubwato ngo ntibwashitse nukura amezi 3 ni make muragwa muteguro n'ubanza muhira hari ubanza utashobora gutegura munsi y'amezi 3 fata ubw'igihugu rero mu vyumve hajya twasabye yuko nyene icubahiro bigira convocation des électeurs carré kugira tumenye les candidats en compétition tumenye n'ivyo bakeneye twobakomandira. Hariho rero kubikomanda, hari kubizana, hari kubiverifya, hari kubitekera, hari kubidugana ruguru, hari kubiverifya, hari kubishikana mu gihugu. Ibi turimo turababwira bizoba binyenyagijwe ku bibanzi 16,000. Mushire ku bibazo by'ibitoro, by'imiduga, by'amadovize. Nufate rero ngo umuntu ngo azoyamenye ko ari mwihiganwa ahubwo numva ari byo byoroshe. None abazotora mu 2025 bose ntibavutse. Nibaje bariho. Hama nawo kirondera abanywanyi uzabura koresha bufise. Urumva hari umunywanyi witeze mu kwa 4 no mu kwa 3 ubona rabo wawe ntuzinuba. Nje nibuka ambassadeur Sanze Imari Mwakire yararungitse mu mandateri nimba yamaye 10 cyangwa 20 nuko umutora ntiyamutora ngo jushima banyivye ngo nahano arungitse mu mandateri ngo ntajwi na haronse tuti suwi wawe nivyo donc hano ufite mu mandateri karonka 0 voix none mu mandateri umva yari wawe acaza kutwitwarira muri senatonega mutamu ugomba tugufashe mandateri wawe niyagutoye nimba yamuhaye make nimba yaramuhenze nawe none nawe rero bazawitonde umunywanyi utaramenya ubu uramwitondera ubundi nawe ni nkuru nayiteye arantu nayiteye reka ndabivuge mumenye abanyamigambo hari inkuru nyinshi yari nditije muramubona avisonga n'umuporona Perezida Olivier aramuzi rero umupropagandiste wanditije isonga yari umusende David ntiyabimenye nditije aduza akazaramo agacupa azaranywa rero umunsi umwe nditize aduga atamubwiye asanga ari muri meeting ya sende David yaramuhakije ngo wamumpenda ngo ndira amahera ngo kamutama ngo mwagize nawe ngo mwaziriye rimwe ngo yuzu kwawe ngo abanywanyi bawe nabakuronderera ngo n'amabona bazone
sije no bahera twebwe tumaze ibisi vy'amatora ari ikintu twavuye tumenya ngo muri periode y'amatora ni periode y'isizeni bajya bamobilizatere ku mitumba niwo mwanya wo kurekorda umuporo naraza bakajya mu makeyi umusende David dakaza yandi makeyi umufrode bakaza bakajya yandi makeyi hari abantu bazi gukorana n'abajya babaronde ariko ico no babwira coco atora hamwe turagihurije nagira mvuye ngo atora ikiri ku mutima vyavaye bibiri ndatora hamwe mugabo baje kabitaba bose abitaba bose ariko agatora hamwe rero banza witonde nawe urabanza witonde izina ryo muntu ubanza umenya abanywanyi bawe abaribo nuko nibaza rero ko bafise impungenge yuko ayo mezi ari menshi ahubwo ngira na mikro iranyotewe ahubwo iyo misi haruye ibikorwa bisabwa irisika kuba mike. Amatora y'abashingamateka n'ay'abajenama ba komine ateganijwe kubera rimwe itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2025. Ay'abakenguza amateka ngo azoba kuwa 2023 mu Kakaro. Amatora y'abajenama ba komine n'amakartier akaba ategekanijwe ku igenekerezo rya 2025 Myandagaro mu mwaka wa 2025. Aha akaba ariho turangirije amakuru y'itorokanizo ry'amakuru Romanda y'uno musi. Mwese mwadukwirikiye turabakengurukiye naho ubutaha.